Friend of Amstel yaragiye mu ntara ya Gitega yakoze so ibubanza yakoze so mu Rumonge 2023 yasohoye indirimbo zagiye zirakundwa ariko kandi 2023 numwaka novuga yuko wari mwiza kuri Emery numwaka yakoze ibikorwa numwaka ariko hajya 2023 niyo yatwaye isanganiro award 2023 niyo yatwaye isanganiro award 2023 niyo mwaka wa mbere yuri indege aza muri Kenya yes turi kumwe na Emery habusubuzuyu bujyaja amashari n'inzigo ni byinshi uteye imbere birabajya bagashaka kupfa ariko Imana si Yohani yes canke Asumani iraturindayo yo ariko Imana si Yohani canke Asumani gupfa nidufayo kukira turinda Sadiki nitugipfuye kuza muri studio uzi kuririmba ariko ebane umviriza ni mundire no nagasonge kamwe no agira umbire kugiye kwamira ukambwira ati mse nataka ngoma yo kuvuga umviriza abariko baratwumviriza mundire agasonge muri studio sha munyarutse rimigashiruguru turasa gusira limikasiyo maza gusuka amafaranga yes karibu sana Emery sana umeze neza ameze neza cyane umwaka wa 2023 numwaka ufata gute numwaka wagenze gute ariko numwaka wisimira mwiki numwaka wagenze neza kuri jewe yeah numwaka nagiye mbona ikiganza c'Imana mu byo nagiye nkora kandi numwaka nagiye mbona cyari cyo gukora inguvu zamahibiye byose kuko neza ko indirimbo zose nakoze zagiye zimpa ikindi kibanza zishira ku yindi level so neza yuko ari umwaka wo gushima kuri jewe navuga nti Imana warakoze kubona warankoreye ivyiza nk'ibi mu mwaka wa 2023 hama tukizera ko 2024 hoho kuko 2024 yose shaka kuryama neza yuko ari umwanya gukora cyane gusumba kugira ngo abantu baguma bumva ibikorwa vyiza yes ubundi indirimbo kuri Emery twamye zamye zihari kuko na album ni zera neza yuko ihari yanakozwe yanaheze ariko ni Emery ashaka kuduha indirimbo zibiri umwaka wose ariko izo ndirimbo zigatrending umwaka wose uno mwaka wa 2024 Emery araduha indirimbo nkeyi cyangwa uno mwaka ni umwaka ashaka no kuduha na ya album yatwemerera kuko album yo yaraheze niyoza yuko 2024 mwaka nshobora gutanga ibikorwa byinshi ariko muri monde turimo naho yutanze ibikorwa byinshi ugendo rabangene izindi zagiye zirakora bene zabyitwayemo avuga ati okay yagenze neza irafashe kugira ngo sindayice reka mane ndindire ipunguza amakari ntabwo asori yindi bizovana uko indirimbo ngenera zibona ariko nifuza gusora indirimbo nyinshi ko ndazifise narifuza gusora indirimbo nyinshi kuko ndazifise collabo za mari nkeyi ariko indirimbo ziwe zikaba ari nyinshi cyane uno mwaka collabo ziragwira canke turagumiza za collabo nkeyi collabo ziragwira kuko naravuganye na Fizo studio iri tayari ndindibaza ko ndindire kwaza tugakora yamaze gushika urumva ko vuba turakora rero namatavya y'amavuta yego urumva nabandi nzogenda ndabona ko nk'abaraperi ndabona nka Fabilove ndashaka gukora indirimbo yiwe ndabona nk'umuraperi wacu wa kera babiri Snoop Jize na Pop G ndifuza hari indirimbo nateguye ko tuzokorana nabo urumva ko ibiko birahari abaswahili bavuga ngo ni mwaka wa kazi juu ya kazi ni mwaka wa baraka tele ni mwaka mu kirundi gacuvuga ati ni umwaka w'imihezagiro n'amahonda Sadi dusimbire rero ku giteramo nyezina kizoba itariki imwe y'ukwezi kwa mbere 2024 hariya kuri Safi Beach bimeze gute biteguwe gute utubwira utubijya twose tuzoba duhari ko turabizi yuko hageze kuvuga uravuga hewe umviriza rero kuri bari bariko baratwumviriza ni giteramo ca mbere kizoba gikaze muri 2024 nkuko rero izoba ari itariki imwe y'ukwa mbere rero ibintu bizoba biteguye gucyamwe muri ko muratwumviriza igiteramo kizotangura isaha 9 neza na neza kuri Safi Beach kubatahazi umanukana kuri Lycée de Lac ukabandanya hariya kuri Port Epfo cyangwa uzananye kuri Tempete utera uja amaja kuri Brarudi ugeze kuri La Pirogue ucuhabona nyene kiyaga ciza cane kandi giteye igomwe ni naco kiyaga kizimbutse kandi ciza muri mukaza rero igiteramo kizotangura isaha 9 kwinjira twagerageje turiyumvira amahera make ya nyuma
kuko ivy'ubuzima bisanzwe bigoye murabibona ariko ntidushaka kuremera abantu dushiraho ibiciro bivuna kandi ariho tugitangura umwaka urabona mikoro yabo ntaba ari menshi cyane tusha twimvira yuko umwana yoriha 2 mu kwinjira hanyuma ukuze yoriha 3 rero ntitwashimye gushira 10 20 oya twashimye yuko umwana yinjira ku 2,000 ukuze ku 3,000 rero umuririmbyi nawe twashimye kuzana ni Emery rero twari no kurihisha 10,000 canke 20 ariko abamukunda twasanze ari benshi cyane guhera ku bana abakuze abapapa abamama abatama n'abatamakazi rero turavuga ati reka tubaha abantu bonane kugira batangure umwaka neza ntaco bitwaye twebwe kandi ntidushobora guhomba kuko ibiharuro tuba twabiharuye neza rero tuca dushima yuko kugira uze kumuraba Emery uriha 2 uri umwana canke ukuze ukariha 3 rero Emery igituma twamuhisemwo nuko numuririmbyi wa mbere akaze ahambaye umuririmbyi yandika neza umuririmbyi aririmba neza kandi bitumwako nico gituma rero mu bantu bose badusabye yuko twozana Emery twararavye tuca dusanga igitigiri ca dusabye kuzana Emery ni kinini reka rero dushobore gushira mwico hariho nabandi baririmbyi nivyo bari bakenewe muga turavuga ati naka twarakoranye muga Emery nawe ne twarakoranye ariko hari yindi demande baguma basaba ati turakeneye Emery yuko turirimbira injyajya n'izindi murabizi yuko afise indirimbo zikaze rero turavuga ati okay reka dufate Emery rero nguyu twaramuzanye nawe ne yiteguye playlist twashoboye gutororokanya turayipanga ni indirimbo zisara guhera muri 2013 gushika no munsi bisigura yuko Emery nico gituma tutashatse kumuvanga n'abandi baririmbyi kugira agira igiteramo ciwe bwite ciwe rudende one man show yes kugira ngo azoronka umwanya wo kuririmbira ba bantu bamunyotewe ntaririmba uturimbo 3 acagenda ariko aririmbe indirimbo zose zibaho zaryoheye abantu gushika n'ubuzi kiryohera abantu inyota ya Emery naho itazobaheramwo ariko igabanuke na gatoya nico gituma rero Safi Beach tubatumiriye abantu bose bazoze ku bwinshi Emery yiteguye kandi akaba yateguye ibintu bikaze niyo show ya mbere muzobona Emery nka wawo apana nka wawo ndituze uwundi mushasha kuko 2024 azona bica 2024 azona twica Emery usubiye kandi kuri Safi Beach warahakoreye uri kumwe nabandi ariko ubugiye nka Emery wenyene twitege iki kuri Emery ni Emery agiye kwerekana iki atigeze yerekana igihe yaheruka kuri Safi Beach ariko ni Emery yiteguye gute ku ruhande rwiwe urabona hake gihe baba uri kumwe nabandi bavuga ati mfise umwanya mutoya ariko iyi turunzo wandije nyene ndavuga nti ntegeza kwereka abantu yuko ari jewe ndahari atawundi ahari urumva ni igikorwa ntegeza kwitegurira umwanya munini gushiramwo indirimbo zanje zose zishoboka umuntu akazumva rero nazo yuko ari ikintu ndiko nditegura kugira ngo urazi ugize gitaramo mwakijya hama abantu gasanga haje bakwe ubukubise hasi rero cyo nizi ko abantu bazo ari benshi kandi ibintu bizogenda neza rero ntegeza kwitegura kugira ngo ndabahesho itangura umwaka bazovuga ati bana igihe yaheze umwaka igihe twatangura umwaka uyu mwaka show ya Emery ari ryoshe rero bizokubaka iryo zina ry'umwaka wose yuko natanguye show natanze show itangura umwaka imeze neza gusa na lazima tuwape pressure watu lazima tuwape pressure ngira muriko muravyumva ku ruhande rwa Emery indirimbo nyinshi zakunzwe kuva kuri ijisho ry'umutima ikidodo n'izindi nyinshi turahera hari ya kera canke turaza izi zavuba Emery umwanya tuzomara kuri stage turabaha zose canke tuzobumvisha abantu izi zavuba canke na kera turahaja zose ndabaha zose ku buryo umwe wese yiyumva imwe yandimbo yakunda ko nayivugije kuko sino wayinzishasha gusa reka ndabahe kuruva kuri zimwe za kera kaga foto mu mporeze nyinshi gushika kwinjyanye na tagata kubandanya arakaririmbo benshi batibuka ariko iyo akaririmbye benshi bama bakibuka bakaririmba kavuga ngo nimwe natumyeyo nimwe mwashitseyo ko mutambwiye uko mwamusize nimwe narungitseyo nimwe mwanshikiyeyo ko mutambwiye ingene yari
kwarije twaterabiri hamwe musi y'urugo inyana zicuza akazuba nako karenze kagafoto yama niyo souvenir. Akura kibuka Sadiki. Ilikuwa zamani. Tubwira karirimbo wibuka kera hama Emery sana gacishe. Sasa hari indirimbo naranayanditse mugabo koko nakaririmbo nkunda cyane turetse zijya zibiri ndazikunda cyane. Izisubu yego zijya zozo ebane ni kufa. Yes, hari indirimbo yitwa nani dawa urizi dawa. Yeah. Yes, iyo ndirimbo ndayikunda cyane kuko yayanditse neza kandi igihe yayiririmba unajua kitu kikiwa dawa is gonna be something special just for everyone. Sasa inakuwa kitu moja special na ndio maana niliweza kupenda wimbo wake dawa na hizi mbili tu za hapa mwisho nizi ninazikunda cyane. Ariko uko ibihe bigenda bihinduka n'ubuzima ducamwo n'ivyaririmba usanga bigiye bikoranako n'ibintu. Rero hariho akaririmbo na kandirimbire gatowe kumbe wewe ni dawa kumbe wewe ni dawa ndakurira studio. Okay. Sadiki tugiruku turi live muri Buza Emery sana aririmbe hamuko Emery sana aririmba wosire mu tuntu tw'uturungo abantu basaba yuko ni Lendi Safi Beach. Let's go. Kuri Safi Beach utazoza azoba azoba cyane Simuri kitu batararirimba. Oya umviriza tureke kandi arasubira kuvuza menshi. Ndihira indirimbo imwe kwa Amiri mu telefone Amiri ebana Sadiki araza gukora indirimbo jenche ndayikora. Listen twagiye iyi mani guhinduriye amateka n'abantu bahindura imvugo bahora bakuvuga ko. Let's go, yeah, it's gonna be show, yo. Imani guheza gikugurura inzira. Let's go, singuhe cyana shetana arakubwira ko kigira umutima. Ndiko ndibona we n'abatakwemera nabo bakakwemera unabakugwanya turirimbe twese yo let's go abisibuzu y'ubujyajya amashari n'inzigo byinshi teye imbere birabaye bagashaka kupfa ariko Imana yacu niki ariko Imana si Yohani what you say nigga shit nahagurutse yewe yes cyumva rero ngene kuri Safi Beach bizabiryose muri ko murabyumva Safi Beach umunezero uzoburenze aha urenze Sadiki turatangura sangapi hambavu ya Emery san nibihe bindi bizoba bihari kuri Safi Beach tuzo abana bazoza ryari ino show twayiteguye izotangure isaha 9 neza na neza kwinjira ni 2 umwana ukuze ni 3 ariko hari amaje abana ushobora kuzana abana bawe bakazoryoherwa hariho abakomedian bazoba bahari hariho abagira amaje abagira ico twita acrobat hariho abazotamba salsa kizomba hariho nabandi benshi rero hariho nama competition yo gutamba babandanya rero baryohera abantu kugira batsindire utuganuke dutandukanye musanzwe muzi yuko chaque samedi tugira maquillage dimanche naho hakaba amashow rero ino show twayiteguye specially kugira ngo dushobore gutangura umwaka neza rero dutumirira abantu kuzoshika kare kuko murabizi yuko ivyo kwideplace bisa nibigoye rero nibashike kare igitangure kare Emery san tumuha umwanya aririmbe kare abana bataratahanwa batarasinzira Emery san aririmbira abantu bose kugira ngo bizoshobore kujyoha alafu istoshe MC Sadiki nitakuwepo ili niweze kuwapa show moja tu kali alafu istoshe show moja tu ya kimotomoto unajua tunaanza mwaka lazima tuweze kuchanja tu show kama show kwa hiyo kiingilio ni pesa 2000 mtoto alafu mkubwa pesa 3000 pale alafu Emery san kama vile msanii mkubwa tuliweza kuleta kama Simba ni show yake kibinafsi kwa hiyo ataweza kupiga show yeye mwenyewe alafu aweze kudumbuiza atupe track mbalimbali alafu track kalikali tu na unajua watu wengi wanampenda Emery san kwa hiyo kila mmoja aliweza kujipanga tu sawa kwa hiyo fikeni mapema alafu tuanze mapema Emery san aimbe mapema alafu kila mtu aweze kuenjoy kwa hiyo mimi nakwambia itakuwa ni show ya kuanza mwaka show ya baraka kwa sababu unajua
hari abantu benshi babayeho bafise deception abantu babayeho bafise batakaje espoir y'ubuzima bivanye n'ivyo waciyemwo waraciye mu ngorane muri 2023 waraciye mu bibazo baraguhaye n'imbara masumu canke bakugize iki ivy'ubuzima vyaranse ama projet yawe ntaco wigeze ugeraho ariko 2024 twagira tuguha inkuru nziza yuko tagata rero pemporte ivyo bakuvuze ko ariko 2024 birengere vyibagire ingo dutagate ingo rero tube bashasha ingo imana iduha ubundi buzima hanyuma dutagate sivyo hanyuma ingyajya nazo twazisize muri 2023 twajabutse ubundi abana b'Isirayeli bagira bajabuka ikiyaga gitukura ye babawe nahindutse pastor rero baramubonye Farao baramubaza Musa ati none Musa turi bujabuke gute ko Farao aje Musa yarafise inkoni yayikubitse ku kiyaga gitukura hanyuma barajabuka rero ntiwimvira ingorane ubufise ingo Emery twamuzanye aturirimbire twaturirimbo tudutera intege tuvuga ati reka dutagate sibyo tagata yes mwamaze kuvyumva murashaka guhamagara kuri 61 MC Sadiki ari hano Emery ari hano igiteramo ni kimwe tariki imwe y'ukwezi kwa mbere ni kuri Safi Beach igitsiro cyo kwinjira mwacumvise na mahera dashikana 5,000 muze rero muryoherwe muze muhimbaze neza umwaka ariko munarangize neza 2023 yes nuko munywanyi wa mbere ku murongo wa telefone ndabona yamaze gusika mwiriwe umeze gute namahoro wamwumvise Emery Zuba namwumvise mundamukirize ego amahoro arakumva tayari yamaze kugenda Sadiki waruza izina Emery ryavuye oya ubundi Emery yari umukinyi w'umupira akomeye kera ubu tuba tumwita ndayishimiye Yusuf Nyange niyo havuye na Emery ubundi Emery ni Emery ariko mu mupira bamwita Emerson yari umukinyi wa Brazil akomeye kumbe unasiri abonye agiye mu by'imiziki niyo guma yitwa Emerson baca bahindura Emery izuba baza ko tutibeshe Emery yasha uvuza bivyo yagina muri equipe yitwa Beton Armé mwe watu wakanyosha mwe twaturiko turamucanga allo yo nyiriwe shirama amayinite kugira ngo muduhamagare undi munyanye ku murongo wa telefone allo mwiriwe yes 61 10 00 61 10 00 undi munyanye ku murongo wa telefone tumuzana mwiriwe allo ego ni sawa yamaze kugenda yes nuko bimeze reka twakire umunywanyi umwe ku murongo wa telefone mbere ko mukanca turangiza kino kiganiro ko mwanya uri kurana turega mwiriwe aro gute amahoro cyane umeze neza ninde tuganira ni Kimuna ku Musaga mu Gitara turi kumwe na MC Sadiki turi kumwe na Emery bahe mwiriwe Emery mwiriwe umeze neza mtama amahoro cyane yasha ndashima Imana kweli ndashima indirimbo zawe ukuntu uzikora neza ego urakoze cyane zaranyubatse cyane naje mu buzima nagenda bamo ego warakoze cyane nagushimiye ndaguteye intege kandi ego naje mperuka ruguru vuba mu Gahongora kumenya ego yewe no hashika aho hantu hakwirabira urandyohera cyane mba ikiriri nukuri urakoze cyane karibu muze nge baguhe adresse muze ngira ikibazo ni sawa none urakomeye yego n'amahoro cyane umviriza rero ndakwibwire urahaze kuri lycée d'Iraki yego ndahaze gumumanu kuko nyene gushika mu kiyaga ucuhabona yego me wowe utera ukomeza hari yepfu manuka ucubaza kuri Safi Beach niyo beach yonyene iri hajya yego ndahabona yo hamwe wosiba womba baza oya nzoza kuko waranyubatse cyane nakwemeye yo uzoze dutagate none sawa sawa heza gibona umviriza muze vuga ati ngo tagata we tagata numwanya wawe asante sana
asante. Yes, nizere ko tuzokubona kuri Safi Beach kuko ni giteramo cyo gutangura umwaka ariko ni giteramo atamu numwe akwiye gusiba mukanya turagarutse mukanya turagarutse. Mbere turi live kuri YouTube yacu ya Buja FM hari abantu benshi barako barandika ati niyo tuzoba twiberere kagato dusome amakomentari y'abantu bagiye barandika YouTube n'abantu benshi vy'ukuri bariko baradukurikirana hahiye muri Buja FM. Emery sana karibu sana turagukunda komere gushika kure ndamwifurize umwaka mwiza n'ibihe byiza n'uwitwa Lazanze Imana ari muri Canada somurugikira amafaranga none arakoze cyane umuntu ari muri Canada vraiment so kwandika gusa oya reka somubwira ati Emery narakunze ibikorwa byawe reka ndakurukire na $300 ubeho. Sadiki karibu sana. Kevin kutanganyika kwa engineer turi kumwe. Emery nawe vendredi heze ngo waratujyoheye arena urakoze cyane urumva abafana baba bahari karibu sana. Emery sana utiyambu MC Sadiki ngo arabizi cyane kabisa. DJ Burundiana nawe ati Emery sana urakaze urakoze cyane uburibo anasande nandi nafutonse gatatu nibagira ko yicaye kuri kane. Ndi Israel kubutore Kampala ndabumva Safi Beach niyo nzoba nibereye. Message ni nyinshi cyane. Abariko baratwumviriza ni benshi kabisa. Ndamukiriza Emery sana yubahwe indirimbo ziyo ziranyubaka ni Emmaus mukinanira. Sadiki nawe arashoboye cyane. Ndabaramukije Imani ibaho umugisha kuba mwatuzaniye abaririmbyi bakomeye. HIT CONNEXION umwe ku mubumbe asante. Ndi Jean-Marie Mirohero. Emery sana yubahwe ngo mutubarize avuka he Musaga ariko nakuriye mu Kanyosha. Uri umunyamusaga aho navukiye ntihajya kujya kabiri kujya mbere navukiye hajya ariko wewe wavukiye kuri Musaga ya vrai ubundi Musaga ni kujya mbere no kujya kabiri hariya kujya gatatu si ku Musaga nawe warize ku Musaga oya Mirohero impande yo ku Musaga spell rohero twiganye n'abapeti bo ku Musaga vrai kandi bafise umutima mwiza barafasha Musaga shimwe cy'umutima mwiza umviriza Imana imfashe madame ntabari ko arabyumva Musaga hari abademu beza voilà umviriza abanyamusaga vraiment mwiyemere mufise abademu beza je naravukiye ariko nabaye nk'imyaka 2 cyangwa 3 mu Kanyosha yawe. Yes nuko bimeze. Emery tekerera ubutumwa abantu bariko baratwumviriza bwo kubatumira ko tuziganye iminota 2 amaturangiza ikiganiro kugira ngo ku munsi wa mbere bazari benshi. Ku munsi wa mbere ni bazari benshi kudushigikira dutangurana umwaka turyohewe ni ku Safi Beach. Ibintu indirimbo zose bamenye ko nzoziririmba kandi ndabiteguriye bimwe bikomeye cyane. Ni show yanje nzoba ndi umwe neza kubereka yuko umu artiste akunda bijya mwiyumvira ko ibyiza byose ndabishoboye. Rero bazari benshi dutangurana umwaka kugira ngo bantere n'intege kugira ngo uyu mwaka ko wa 2024 tufise kugwa byinshi reka dutangurana umwaka na show iryoshe ari benshi turyoherwe hama azokumbe ko n'umundi mwaka bantumiye bazari benshi kandi. Yes kandi Emery sana mu artiste ari polyvalent mu artiste ashogira playback neza no mu artiste agira live music kandi neza cyane no mu artiste ashogira semi live no mu artiste ico umukene mwo cyose arakigwa kandi akagiguha neza kandi cyane. Sadiki tumira abantu. Yes rero umviriza mwe muri ko muratwumviriza ndabakunda ni MC Sadiki yambi rero umviriza ndabatumiye ndabasavye kuri bonane naho uzoba wanyoye ikazi yose mu ijoro le 31 ariko le premier ndabatumiye kuri Safi Beach igiteramo kizotangura isaha 9 murabizi yuko twama twubahiriza umwanya nibijanye no kwiyunguruzura abanye ko bitoroshe muzoshike kare saa 9 igiteramo gitangure hakiri kare kwinjira umwana n'ibihumbi 2 ukuze nawe n'ibihumbi 3 twaroroheje kugira ngo dutangure umwaka twese bimeze neza murabizi yuko ivyo amafaranga bitoroshe alafu izoba ari Emery sana tuzomuha umwanya ukwiye kugira turirimbira indirimbo zimeze neza zitagase indirimbo zakozwe neza indirimbo zanditse neza indirimbo zinaduhumuriza ku bibazo by'ubuzima kugira ngo tuzotangure ubuzima tumeze neza dufise icizere muri 2024 uwo bitakundiye muri 2023 rero gira umutima ukomeye gira umutima
wo gushima yuko 2024 bizocamwe sivyo. Leo basi karibuni kwa kila mmoja ambaye yuko tu ananifuata tu vizuri. MC Sadiki nitakuwepo, tawapa show, Nadinya atakuwepo, atawapa show. Alafu hii ni show ya kuanza mwaka, lazima tuanze na furaha kubwa tu sana. Kwa hiyo karibuni Safi Beach tangu saa 9 tu tarehe 1 pale siku ya Bonane. Alafu tuweze kupiga tamasha tu kali, tutakuwepo na Emery san. Alafu kuna bonge la sound ambao tumeseti right now, tuko tunajenga. Alafu sound itakuwa sound moja tu ya kutisha, au sio? Alafu Emery san alijipanga tu fresh ili tuweze kupiga tu show kama show. Kiingilio pesa 2000 mtoto, alafu mkubwa pesa 3000. Tunaanza saa 9 au sio? Kwa hiyo kuna michezo pale, kuna competition pale, lazima uweze kuenjoy kwa siku ile. Kuna comedians, donc ça va chauffer parce que c'est le premier, donc c'est un bon concert qui va ouvrir l'année quand même au Burundi. Ouais, c'est toujours avec Safi Beach, il y a MC Sadiki qui est là, il y a Emery qui est là justement pour un bon show quand même, parce que tout le monde va aimer. L'entrée, l'enfant c'est 2000, l'adulte c'est 3000 seulement, donc on va commencer à 15h. Donc il faut pas rater, il faut que tu passes là-bas, on va danser, on va bouger les murs de Bujumbura, and I hope you're feeling good. So I want to invite you just for coming. It's a big show with the Emery, so don't miss. Yes, with the 2 and 3 you're gonna have just a good interest. Alafu mimi nakwambia ngoma zitakuwa tu kama ngoma. So let me say thank you. MC Sadiki gonna be there just for you. So let me say thank you Buja FM number Asante. 1 radio, the sound of Burundi. Yeah. We're here just for your happiness. Thank you, Ami Pro. Asante You already sana, know. asante Yes. sana. Yeah, it's my brother. Yes, the best MC also. ariko abantu baba bizi Umviriza na kintu cantangaje urumva Yeah. yavuze ngo reka twakire umwemsi akomeye muri kino gihugu. No, twese turakomeye bro. ubundi ni nkuko nawe nse kuri Safi Beach tuvuga twakire igihanganye. asante sana abantu wakoze cyane wakoze. Imana ibaho umugisha dusubire ku munsi wa mbere kuri Safi Beach. Emery san dusubire ku munsi wa mbere. Yego cyane, mwakoze cyane. Ariko tuza kurangiriza kuri kano karirimbo kugira ngo mwese mwumve yuko turangije neza umwaka wa 2023 mu mahoro mu mutekano, ariko tunatangure neza umwaka wa 2024 mu mahoro no mu mutekano. Emery san araza kudufasha kuturimbira kano karirimbo tugira turangirize ko mwumve yuko 2023 wari umwaka mwiza w'imigisha, nubwo bitakunze wumve ko 2024 bizokunda. Bwira Imana yawe uti Mana warakoze kundinda, bwira Imana yawe ati Mana warakoze kuma imwemu z'abazima, ariko bwira Imana ati ndasaka yuko 2024 bari umwaka wanje nka signinga vya bintu byose nifuza kugerako nkabigerako. Ari cyongereza injyajya zigarukire muri 2023 hanyuma 2024 dutagate. hama Emery Sanchez tugiriki Ya 2024 dutagate mazimani banayideza gihe. ariko tuzogira gute Oh yeah. Yo mama we. Oh la 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 la. She. let's go. Harabavuze ntacyo uzovamwo She. bakubona mw'uruhombo none uno munsi uri igihangange wicarana n'abambaye. Harabavuze ngo uzofukenye Ule. bla 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 ngo uzofudatunze uno munsi inoti ni jeje mu batunzi uravugwa na wewe. Harabaguhebuje ngo business yawe nizotera imbere Kwese raba uno munsi ugeze kure amigo. alhamdulillah Amen. Yo. Yabubatsi bagaye niryo ryahindutse amigo. Iri kumya ifuruka haleluya Amen. abari bamamu Kangaratete. baramaramara bicwa n'umucece iyo bakubonye. Iyo bakubonye Hey, yeah. abari bamamu kangaratete baramaramara bicwa n'umucece iyo bakubonye. Yeah. Kwese Nibaze barabe, nibaze barabe, nibaze barabukunagase, nuko Imana yabikoze. Nibaze barabe, nibaze barabe, let's go. nibaze barabukunagase, nuko Imana yabikoze. Tagata 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 ewawe komeze mwakoze cyane. Imana ibaho umugisha. Mwakoze. Dusubire ku munsi wa mbere, dusubire muri 2024 twese tuvuga duti injyajya hosi, ariko uno mwaka nwogu tagata. Mwakoze cyane.